Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatanu Ndamukiza umwaka w'2025. Mwiriwe canke mwaramutse inshuti namwe bakunzi bivanye naho muherereye mu nkundire ndabaye n'ikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Imbonerakure zo muri zone Maramvya ziragirizwa ubusuma no gukubagura abanyagihugu bo muri iyo zone atacamira ibiriko birabuza amahoro abanyagihugu bo muri zone Maramvya. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu aheruka kumenyesha ko ikibazo c'ikena ry'amazi meza kigiye kuba umugani mu Burundi. Hari mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Rumonge ari kumwe n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru muraza kuvyumva. Nayabigisha bo mu gisata c'imyuga bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa inyuma yaho basangiye imishahara yabo yaragabanijwe amafaranga ava ku 100 gushika ku 200 batagishijwe inama. Iyo yari incamake mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu yavugwa mu mutekano. Bamwe mu mbonerakure zo muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baragirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone guhungabanya umutekano. Abo banyagihugu bavuga kandi ko izo mbonerakure zinabakubagura zikabiba n'utwo bafise twose. Dinye Karonda aratubwira ibijanye nayo mabi akorwa n'izo mbonerakure. Iruhande y'ibikorwa byo guhohotera abakenyezi mu kubashurashuza ku nguvu umugwi w'imbonerakure zo kwibarabara rya 15 muri zone Maramvya mu gace kitwa Ford Avance wamye urangwa n'ingeso yo gusahura abanyagihugu. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko uyo mugwi watangiye kwibonekeza mu mabi mu mpera z'umwaka uheze wa 2024. Ico gihe uyo mugwi wakora mabi mu mwanya wakora irondo ryari ryashizweho n'abajeje intwaro bavuga ngo ni rondo ryo gucungera umutekano. Ntivyatevye iryo rondo ryahindutse nyabuna iryo gusahuriramwo abanyagihugu. Uyu munyagihugu arabitwiganira. Abo nyene bakora ayo marondo ari mu bagaruka bagahohotera abanyagihugu kandi ntibahohotera n'abitwa ngo n'abakure batazi bahohotera abo nyene bazi kandi n'ababanyi ari bategereza gukingira nibo bagaruka bagahohotera bakabakubita mu mbo zo kubiba. Abo twavuganye mu banyagihugu bo muri Maramvya bidoga ko uyo mugwi ukora mabi wishimikije ko udakogwako. Babaye bigirwamana babaye ntakogwako muri aka gace kitwa muri Ford Avance. Abahungu ahora hari amarondo ibintu byo kezera mw'ijoro mu bw'ubugu barabahagaritse izayi n'imyifato bagize kuza barakubita abantu kandi amasaha yakuvese ataragera. Ubu rero biharaje ingendo y'ubusuma no kuza barafata abantu ku nguvu. Urumva ivyo byose babikora byose kandi babikora bitwaje yuko ari intakogwako. Abahungu abahanyene umva bitazira ko ari imvukira. Abanyagihugu basaba abajeje intwaro umutekano n'ubutungane gufata ingingo zo guhasha uyo mugwi w'izo mbonerakure gisibije aho iwabo. Uruganda rwa RPA n'ubugongeye guhamagara kuri telefone umukuru wa zone ya Maramvya Shimirimana Albert hamwe na musanteri wa komine ya Mutimbuzi zone Maramvya twarigwamo Butoyi Simeo ariko turabakena. Arakoze Dinye Karondo mu bijanye n'agateka kazina muntu. Uku kwezi kwa gatatu gweze kwaranzwe niho nyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Igitigiri cy'abafatwa ku nguvu nico kinini aho abana n'abakenyezi bashurashujwe bagera kuri 15. Ivyo biri mu cegeranyo cyakozwe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS. Umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa w'uyo muhari akavuga ko imvo yuko ivyaha bikorerwa abakenyezi n'abana biguma bigwirirana mu gihugu ari ukudahana abakora ayo mabi. Kurikira Jean d'Arc Zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa mu muhari MFFPS. Kwezi kwa gatatu umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi mu gikorwa cayo uwo cyo kuraba ivyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twarashoboye kuronka ibiharuro bitari bikeyi vy'abakenyezi n'abana bashoboye guhohoterwa. Aha twotanga akarorero yuko muri kuno kwezi konyene kwa gatatu 2025 twashoboye kuronka abakenyezi babiri bafashwe ku nguvu
nguvu, abakenyezi 6 bishwe, abakenyezi 2 bahohotewe, twaramenye umufasoni umwe yanyurujwe, abana 13 bafashwe ku nguvu, abana 2 bishwe hamwe n'umwana umwe nawe yahohotewe. Ivyo biharuro rero ni ibiharuro vyinshi vyerekana vy'ukuri yuko agateka kazi na mukenyezi, agateka k'umwana kabandanya gahohoterwa mu Burundi. Ikibazo co kumenya igituma hari ivyo biharuro bibandanya biba vyinshi, umuntu ikintu ca mbere yovuga nuko hari kudahana ayo mabi bisa nk'uko vyabaye ibisanzwe, ugasanga n'inzego zari zisanzwe zihari kugira ngo zifate ingingo zo guhana ayo mabi, usanga atakintu kiriko kirakorwa gishemeye kugira ngo vy'ukuri bashobore guhana abo bariko barakora ayo mabi. Abo nabo sabandi twovuga yuko ari bamwe mu bapolisi b'igihugu, rwagwaruka rw'imbonerakure hamwe n'abandi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ikindi kintu umuntu yovuga nuko hari inyigisho zigenda ziratangwa zerekana yuko gufata ku ngufu umukenyezi, guhohotera umuntu ari we wese bitwa yuko batavuga kumwe n'inzego z'igihugu ari bisanzwe, ugasanga rero inyifato yo guhohotera abantu yabaye inyifato isanzwe. Umuhari MFFPS usaba ko oshigwaho amategeko akingira mu bakenyezi n'abigeme n'ubutungane bukiga ingene bukingira abakorewe ivyo vyaha. N'ubu dukurikire umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana, umuyobozi nshingwabikorwa mu muhari MFFPS. Icumu hariho bakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ukora kusaba yuko twogira igihugu kirangwa n'amategeko, igihugu aho gutungane umucamanza abafise ubwigenge bushemeye gutuma vy'ukuri avuga amategeko, gutuma ashobora guhana uwo wese ariko arakora ayo mabi, akamuhana bisunza amategeko kandi atikeka yuko bava bamukurikirana canke ko nawe nyene ashobora guhohoterwa. Ikindi naco twibaza yuko hageze yuko gikorwa nuko amategeko y'u Burundi araba cane cane kuri ayo mabi yo gufata ku nguvu canke yo guhohotera abantu, vy'ukuri boraba ukungene bayahindura kugira ngo bafate ibihano nubwa bikomeye kugira ngo bagerageze gutuza ayo mabi yamariko arakorerwa abo bapfasoni, abo bana, uwo muntu wese uno musi twovuga ko afise intege nke kugira ngo ashobore kwigwanira. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urabandanya usaba yuko leta y'u Burundi, usaba ubutungane bw'u Burundi bwo gufata ingingo ishemeye kugira ngo abo bakenyezi, abo bana bashobore kubaho batama bicurwa yuko ejo canke hirya ejo bashobora kwicwa, bashobora gufatwa ku nguvu canke bashobora gukorerwa amabi ayari yo yose batagira ikibatabara. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye nano makuru. Tubandaniriza no makuru muyavugwa mu vy'indero, aho abigisha mu gisata c'imyuga mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko babuze yo bakira nayo bamira, aho basangiye umushahara wabo wagabanijwe amafaranga ava ku 100 gushika ku 200. Ayo mafaranga yatanguye kugabanywa ku mushahara wabo mu kwezi kwa kabiri, ariko mu kwezi kwa gatatu hoho birunyuka kubera amadeni baheraniye amabanke. Abenshi muri abo bigisha bakaba basanze havuye ko amafaranga arenga ayo bagenewe ku mushahara. Janvier Ninahazwe aratubwira ibijanye n'imishahara yabo bigisha b'imyuga. Ku mushahara w'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025 niho abigisha bo mu gisata c'inyigisho z'imyuga batangura kubona ko umushahara wabo wagabanutse. Ico gihe hakaba hari hakuwe ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 80 ku mukozi umwe. Ariko rero ku mushahara w'ukwezi kwa gatatu baguye mu gahundwe basanze vyunyutse. Hari abasanze umushahara wabo wagabuwemwo na kabiri, aho nk'uwahembwa ibihumbi 300 birenga yasanze yahembwe ibihumbi 150 nk'uko uyu mukozi wo mu gisata c'inyigisho z'imyuga abivuga. Abantu bose bakora muri asimademeki bari mu marira, bari mu kajembegete, baduhindura ibintu bita emploi type, no kuvuga ngo bafatiye kira mu kategori y'abasivile, badukuye kuri 315,000 badushira kuri 180,000, saa 60,000, saa 50,000. Ibintu biteye agahinda. Nubwo ayo bakaswe mu kwezi kwa kabiri nayo nyene atari make kandi batazi n'impamvu,
mu kwezi kwa gatatu hoho bakaswe ayarengeye n'umushahara bahembwa ku buryo bamwe basanze basigayemwo ideni bazishura ku mushahara. Joelo mwapase baratanze manare iyo nayo bampaye ntayo nzigini ngana nsanga bankazi ku mushahara 150. Ubu naho nasanze bankazi 125 kandi nahembwa ibihumbi 150. Sasangiye muri moins 220 biragoye kumva ko wahembwa ibihumbi 28 ibihumbi 27 cyangwa 25. nanjye numvaga umusanga ariko yamuwe 25 hano amata y'umwana harimwo eranshe y'umuryango. Abo bigisha bo mu gisata c'inyigisho z'imyuga mu bushikiranganji bw'indero bavuga ko ubushikiranganji bw'abakozi ba leta hamwe butokwisubirako ngo bubarenganure bazohitamwo guheba akazi kuko n'ubundi boba bariko baruhira ubusa. Janvier Ninahazwe tuve mu by'indero dutandukire yavugwa muri politike. Ibiharuro mfata kibanza biva mu rusansuma y'abanyagihugu iheruka gukorwa mu mwaka uheze zerekana ko igitigiri cy'abarundi kingana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi 332 n'amajana 788. Intara ya Bujumbura mu ntunganyo nshasha itunganya uturere ikabariyo iza kwisonga n'urugero rwa 27.2%, nayo Buhumuza ikaza ubwa nyuma. Ivyavuye muri iyo rusansuma tubibaze mugenzi wacu David Claude Mbana nayo. Nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ritangaza ibiharuro mfata kibanza byavuye muri rusansuma iheruka gukorwa mu Burundi ku bantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu mwaka wa 2024. Ivyo biharuro vyerekana ko abarundi muri kino gihe bagera ku miliyoni 12 ibihumbi 332 n'amajana 788. Abagabo bakaba bangana n'imiliyoni 5 ibihumbi 961 nayo abagore bakaba bagera ku miliyoni 6 ibihumbi 431 n'amajana 719. Mu ntara zitanu zigize igihugu mu ntunganyo nshasha itunganya uturere, intara iza kwisonga ifise abantu benshi. Intara ya Bujumbura irimwo abantu bagera ku miliyoni 3 ibihumbi 353 n'amajana 555, ni ukuvuga ibice 27 n'uduce 2%. Na intara ya Buhumuza ni ifise abantu bakeyi. Muri izo ntara zitanu zigize igihugu mu ntunganyo nshasha itunganya uturere ikaba ifise abantu bangana n'imiliyoni 2 ibihumbi 52 n'amajana 261 bangana n'ibice 16 n'uduce 6%. Abarundi bafise uburaro buri hamwe mu gihugu bagera ku bihumbi 109 n'amajana 603, n'abafise uburaro busanzwe bangana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi amajana 220 n'amajana 934. Abagera ku bihumbi 2 n'amajana 251. Ivyo biharuro vyerekana ko badafise uburaro. Ivyo biharuro kandi vyerekana ko abantu bagera ku miliyoni 2 n'ibihumbi 990 n'amajana 471 baba mu bisagara, nayo miliyoni 9 ibihumbi 230 n'amajana 473 baba mu mitumba. Ivyo biharuro kandi birerekana ko miliyoni 2 ibihumbi 41 na 65 bari munsi y'imyaka 5, nayo ibihumbi 687 n'amajana 513 bakaba barenza imyaka 60. Mu bijanye n'uburimyi, ivyo biharuro vy'imfata kibanza vy'iyo rusansuma vyerekana ko ibice 85 n'uduce 7% z'abarundi babayabaye babeshejweho n'uburimyi. Muri abo ibice 95 n'uduce 5% bakaba baba mu mitumba. Mu bijanye n'imibano aho ingorane y'ikena ry'amazi hanze abanyagihugu bo muri quartier Jabe mu gisagara cya Bujumbura, abanyagihugu baho bamenyesha ko niyagize araza aboneka amasaha yitereye kandi akaza adasukuye. Basaba ishyirahamwe ritanga amazi Regidezo gutorera umuti ico kibazo batarandura indwara ziva ku isuku rike. Dani Claire iratwumva aratubwira ingorane y'amazi ukihanze abanyagihugu bo mwijabe. Iryo kena ry'amazi rivugwa hanini kwibarabara rya kabiri n'irya gatatu muri quartier Jabe. Abanyagihugu bahaba bamenyesha ko ribahungabaniriza ubuzima bwabo bwa minsi yose, bikaba ngombwa ko bagenda kuvoma amazi mu makartier abegereye nka Nyakabiga. Aho mwijabe nta nima ry'amazi baronka ku murango, iyo abonetse naho aza bugorovye kandi adasukuye nk'uko no munyagihugu abitwiganira. Mwijoro ari ikibazo c'amazi cyane makartier de muri quartier tuwa amazi mwijoro aje n'akadosa nabi, hari n'igihe amazi
hariho abandi misi yatabonetse. Abanyagihugu bavuga ko ingaruka ry'ikena ry'amazi ryatanguye kwibonekeza bagatinya kwandura indwara ziva ku isuku rike atagikozwe. Ubu rero ingorane hari ahantu riboga abana bagenda kw'ishuri batonze, ikindi naco dufite n'ikibazo kijanye no gukoropa na cane cane amazi ya sugumwe. Rero murazi ko ingaruka mbi ahanini bica bizana indwara, ariko n'ukuri atagikozwe mw'ijaro ikiyaga c'amazi kabaye nabi. Ishirahamwe Regidezo riraterwa kamo n'abo banyagihugu bo kwibarabara rya kabiri n'irya gatatu muri quartier Jabe kubaronsa amazi bamaze indwi batagira. Dani Claire iratwumva muri ico gisata nyene ng'ikibazo kijanye n'ikena ry'amazi meza mu gisagara ca Bujumbura kigiye kwibagirwa burundu kuko catorewe umuti nyawo. Bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe abasoko ntanga nguvu yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru mu kiganiro n'abanyagihugu mu ntara ya Rumonge ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Paul Ndarihonyoye yamenyesheje ko vuba cane amazi azoba yisesa kuva mu buraruko gushika mu bumanuko bw'igisagara. Tumutege yombi. Nagira ndabahumurize kuko muravye ingorane z'amazi mu gisagara ca Bujumbura nibaza iminsi mwazibonye ko kigiye kurangira. Aho no bamenyesha ko ndavye nk'isoko y'umugende Matyazo iva muri komine Mubimbi amazi yaramaze kudushwara mu gisagara ca Bujumbura. Ikiriko kirakogwa bariko shirahamwe Regidezo bimba bashira nk'amatwiyo yoheza agashikiriza abenegihugu ayo mazi mu guca barahura ko bajana mu mazi. Hama uwundi muhora n'umuhora uva muri komini Sare aho twita Sagara, nahone ibikorwa biriko birakogwa. Amatwiyo yarabonetse naho byabanje guteba, nibaza nko mu mezi abiri amazi ava kw'iryo soko azoba yamaze nayone gushwara igisagara ca Bujumbura. Aho nomenyesha kandi yuko bivanye na kakaranda mpox k'indwara y'ibihere mu buraruko bw'igisagara haratanzwe nyene amazi bivuye kwajya amazi bimba mu kuzimu eau de forage. Ayo yose nibaza ko abenegihugu baheza bakayavoma bagaheza bakikenura mu bukene bw'amazi twe tumaze iminsi tubona mu gisagara ca Bujumbura. Shingirwa ko ntanga n'umwizero ku benegihugu bo muri sud y'igisagara ca Bujumbura ntuvuga mu bumanuko aho iryo shirahamwe Regidezo ryamaze kuronka abo rifasha kugira hashobore gukabutwa amazi mu kiyaga ca Tanganyika, uwo twokwita station de pompage ya mbere, kugira ayo mazi azoca asahiriza iyi quartier ya Kanyosha no ngaha anya mu Nyabugete. Mu gusozera no makuru ikena ry'igitoro gibonekeza mu ntara ya Gitega ryagize ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu bahaba. Abo twavuganye mu banyagihugu bamenyesha ko muri kino gihe igiciro cyo kwiyunguruza ciyongereye inshuro zibiri. Innocent Valentin singira nkabo yashoboye kuganira na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega. Iryo duga ridasanzwe ry'ibiciro mu ntara ya Gitega abanyagihugu bo muri yo ntara bamenyesha ko byatanzwe kwibonekeza haracyindwi yose kuvaho igitoro gikamanganiye ku matasiyo yose yo muri yo ntara mu bijanye no kwiyunguruza, naho igiciro cyari gisanzwe kiri hejuru. Amasoko yacu amenyesha ko ibyahuha byahubutse kuko cyiyongereye inshuro zirenga zibiri kuva Igitega uja i Bujumbura, naho nyene imodoka ukayibona ku gihamana. Inkoko zimwe kwiyunguruza kuva ngaha ugenda i Bujumbura ugize chance ushobora gutwara ku mafaranga 30,000. Muga kuduga nk'ubu muri weekend usanga bizinze cyane kubera hoho abantu bariko baraduga n'uruguru baba ari benshi baba baje mu karuhuko canke mu manza, usanga bari hagati y'50,000. Nayo kubijanye n'ibiciro by'ibifungurwa abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bamenyesha ko ahanini ibyo kurya barima byaduze igiciro ku isoko kubera babura ingene bavyunguruza. Aha uyu munyagihugu aratubwira ibiciro bitandukanye by'ibifungurwa bya nkenerwa bya buri munsi. Ibifungurwa navyo umuceri waraduze nk'uhari ku 5,000 ubu uri kuri 5 nangahe n'abiri n'atatu. Ibiharage ku bikenure biri ku 3,000 n'amajana 8 byahora biri kuri 3,500. Ibitunguru vyera bitukura byahora biri hagati y'3,000 kugeza kuri 4,500. Ibiraya ikiro c'ibiraya cyari hora kigihumbi n'amajana 7 kigeze ku 2,000.
Amakuru twavuye turonka kuri uwa gatandatu nuko abagendesha ivyuma vyo mw'ibarabara bari bagiye gutonda kuri station yo kwa Zuberi iri mu gisagara ca Gitega kuko bari bumvise amakuru ababwira ko igitoro gishobora kuboneka umwanya n'umwanya. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Nino kuri iryo rya Innocent Valentin Singirankabo dusozereye ano makuru ya Radio RPA twari twabateguriye kuri iri genekerezo rya 5 Ndamukiza umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi, eka bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bamfashije kuyatororokanya. Aha sino kwibagira abahinga b'ivyuma bo batumye ano majwi abashikira atankomanzi. Naye Walter Kwizera nareko ndabashikiriza ndabike banuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi nakagaruka.